amafaranga yarasanzwe asabwa tarife yasanzwe ihari imbere y'itariki 19 n'amafaranga yagiyeho mu mwaka wa 2011 kuva mu 2010 gushika mu 2023 murumva imyaka yacinge ningana sinzi uwo bazi ikintu kimwe ngayi wacu mu Burundi uko cagugwa mu 2011 ariko cuba kikigugwa uyu munsi kugira ngo ishira hamwe riteganiza rishobore gukora neza ico rijeje no kuvuga ubwa mbere gutanga indishize kwaba ru gushumbusha nibindi naryo nkuko navuze rigomba kuba rifise amafaranga akwiye gukora ivyo navyo nibiki gukoresha imiduga amapièce y'imodokari ibice biragurika murabizi abamekanisiye abafundi bakora imiduga nabo murazi ko ibyo basaba bigenda biriyongera kumaka utashe abaja kwa muganga bavugwa kubera ko hari amasanganya imiti yo kwa muganga amafaranga abaganga basaba byose murazi ko bigenda bihandagurika ivyo byagenze uko haheze gusa novuga ni imyaka mikeyi ibico byasanzwe bigiyeho hanyuma abari mu gisata baravuga bati yamara igiciro cyo hasi cashizweho kiri hasi cyane murarabe ko cyo kwigizwe hejuru gato handi ho yigeje bizotugora kubandanya gushumbusha aho tuzo gushumbusha biraduga gushika naho mbere bitangura kuboneka ko hari ibibazo bikomeye byo gushobora gushumbusha mu gihe habaye amasanganya mu gihe abantu bitavye Imana amafaranga atangwa ku uri assurance tege n'amategeko ku modoka n'amapikipiki ubwo by'ukuri uyu munsi arakwiye kugira ngo bene kuyatoza nabo bashobore kunyaruka gushumbusha gukora ibyo yateze gukorera nyene kuyatanga niho rero hafatwa ingingo yuko hokogwa icigwa c'ubuhinga byo bita étude actuarielle yerekana icigwa cyo kwerekana mbega uyu munsi aha mu Burundi wacu imodokari amapikipiki bitemera mu gihugu bitize kwa bikingiwe bingana gute bitozwa amafaranga angahe mbega muri imyaka ingahe iheze amasanganya yabaye angana gute kugira ngo bene kugira ingorane bashumbushwe hari hakenewe amafaranga angana gute hatanzwe ayangana gute ibirarane bingana gute n'ibindi icigwa cekanye yuko amafaranga yatangwa yo kongerwa ko hafi bice 44% ico ni cambere ica kabiri umugwi uje gufata ingingo nawugira uti iruhande y'ivyo hariho yindi shusho ihari y'ico kibazo abafisi imiduga c'amapikipiki bishika bagakora amasanganya ushaka rimwe nubwo bidashika cyane mugasanga niyo bateje amasanganya mugabo akava mu kwezi kwa mbere kwa kabiri kwa gatatu mwishira hamwe rimwe umeze atakurikira akaja gutabuza silence mu yindi shira hamwe ayandi meta tatatu akurikira akaba yimukiye musha mugira gatatu ugasanga ya masanganya yateje kugira ngo ukurikirane neza abajejwe kuza gusubiriza ibyo yononye babikore ugasanga ari ingorane hacafata ingingo yuko ubwishingizi bwofatwa ku mwaka wose atariko kuriha ya mafaranga asabwa urashobora kuyariha mu bice ku kwezi mu mezi 3 ku mezi 6 cyangwa bishoboye umwaka wose nyene gusaba assurance akabivugana nuwo asaba assurance bakabiyaga bahuje na mahoro badahuje ukimuka ukaja muri ndicira hamwe sinkakera kumbure hari soka bugusa ubu amashira amateganiza ni menshi shamwe rimwe mutumvikanye ko wariha ku kwezi cyangwa ku mezi 3 cyangwa ku mezi 6 urashobora kuja muri ndicira hamwe ariko ubwishingizi bikaba umwaka wose kugira ngo izangorane zihawe yuko umuntu agonga mu kwa mbere ari muri sokabu
mu kwa kane hagera ko bamwishura baja kwishura ageze muri bikoro mu kwezi kw'indwi akaba yakoze andi masaha ngo asangeze muri biki canke ahandi ivyo bihagarare.